nshuti bakunzi ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka gusubira guhura namwe mu makuru y'ikirundi, amakuru mwumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu muciye kuri westatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 ikibiriraho. Amakuru twabateguriye uno munsi kwigenekerezo ya 28 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ari imbonera kure iri mu minwe y'inyamiramabi yagirizwa kugandagura umudereva wa taxi agira gatanu be nabo bari kumwe ni mu gisagara ca Bujumbura. Agatogwa asabwa n'umugwi uheruka kumwiyongora ko ibikoresho vy'akazi by'umugambwe CNL ni mu gihe Gwasawe avuga ko ari wakiramuswa uwo mugambwe. Nayo wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni abandanya gutera amakenga leta ni nyuma yaho arengukijwe Quartier Irankunda yagirizwa kumuha telefone. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Geovia Tortori haragira Mungu giranda yabashikirize nkaba ndiko ndafashwa na Chanel ntiyaririzwa mu buhinga bw'ivyuma, twese tukaba tubahaye ikaze. Umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maruha mu ikambi ya Mahama, avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza, umutumba ni Burengo. Arashobora kumwerekana ari muzimu no munsi akavuga ko uwo muntu ari muzimu. Ishaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu, none umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi. Unone nimba jewe dupfa karindi nkica umuntu, eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwe ubwicanyi. Ivyo rero bituje kuri byinshi, reka ndakubwiza ukuri rero hariho impfu zirabaho. Impfu nimba jenshwanye n'umuntu tuga akaba mwumwa ikibi cyacare, ariko rero nkuko nabivuze hari ivyo ntazi nanje nkuko nabikubwiye je n'umunyagihugu. Nari mejeje kubibabwira hari umufungwa wo mu mwibohero rikuru rya Gitega Quartier Irankunda batazira Mvugusi yarabagijwe kuri uyu wa mbere ni nyamiramabi ku gikoresho yoba yarahaye General Alain Guillaume Bunyoni afungiwe muri iryo bohero. Ivyo kubazwa vyabereye mu ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike yumvirijwe kubijanye ni karatasimu yatowe mu cumba c'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere. Quartier Irankunda yari yanumvirijwe n'urongoye igendereza Igitega muri iryo bohero nyene nk'uko ababibonye babivuga. Uko kubazwa kari kugamije kumenya umuntu yahaye mu minwe ikarata si mu General Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ku wa gatanu uheze igitigiri kinini c'abapolisi bafise ibigwanisho vya rutura barongowe n'utwara igipolisi mu ntara Colonel de Police Evariste Habogorimana bari basatse mu cumba c'uwo yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Bari kandi baherekejwe n'abakozi bigendereza, ariko nta na kimwe cyatowe giteye amakenga kubw'amasoko muri ako gasho. Bunyoni yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose na Senare ntahinyuzwa kubw'umushingwa manza Placide Gatoto. Abamuburanira barunguruje urubanza mu kurindira isango yo kurenguka ku rugero rwa kabiri rwa Senare ntahinyuzwa. Hagati aho nk'uko amasoko abivuga, iyo hageze kuja gusaka uyu yahoze ari Somambike wa Ndayishimiye yemeza ko abaja kumusaka baba bavuye mu nzego zitandukanye kandi ko haba harimwo n'intumwa y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuko ataba abizeye bose.
mu ntara ya Bururi hari abacamanza batatu bejejwe na sentare isubiramwo imanza. Leopold Nizigiyimana, Antoine Ngendakumana na Irene Mukeshimana basanzwe ari abacamanza muri sentare nkuru barejejwe na sentare isubiramwo ya Bururi mu ngingo yafashe kuwa 22 muri uku kwezi kwa Ntwarane. Amakuru ava mu butungane avuga ko abo bacamanza batatu bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Abo bacamanza batatu bari barengutse imbere ya sentare isubiramwo ya Bururi mu ntango z'uku kwezi. Bari bahagaritswe inyuma yo kurekura vy'agateganyo abantu 8 bagirizwa kugaba ibitero ku bantu bakoresheje imipanga muri komine ya Bururi muri Rusama na Ruheshi umwaka w'2023. Parake ya Republika Ibururi yaciye yunguruza urubanza indwi kuri abo 8 basubizwa mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Iyo ngingo ikaba yakiriwe neza n'abandi bacamanza ba sentare nkuru y'iyo ntara basaba ko iyo ngingo yocija mu ngiro ubwo nyene. Ngaho nyene mu makuru y'ubutungane, imwe mu mbonerakure yarahagaritswe inyuma yaho hatorewe ikiziga c'umudereva wa tagisi i Bujumbura. Uwo yahagaritswe yavuye adoma urutoki kuri bagenzi biwe bama bakorana ubwo bwicanyi nyene. Guhagarikwa mbere y'abandi akemeza ko Nestor Ntawunkiza ari umudereva wa gatanu bagandaguye. Inkuru dushikirizwa na Odas Kaburu. Imwe mu mbonerakure yarahagaritswe iminsi 2 inyuma yaho ikiziga ca Nestor Ntawunkiza gitorewe inyuma yaho agandaguriwe. Uwo yahagaritswe yaremeye ko yari mu igandagurwa rya Nestor Ntawunkiza ntiyabikoze wenyene. Umugwi w'imbonerakure 4 waradomwe ko urutoke uca umusanga mu buroko. Bemeje ko atari uwa mbere bagandaguye, kubwabo yari umudereva wa gatanu abaguye mu vyara. Iminsi 2 inyuma y'itogwa ry'ikiziga c'uwo mudereva wa taxi Nestor Ntawunkiza, imwe mu mbonerakure yarahagaritswe n'igendereza hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ibimenyetso vya mbere vyabonetse mu gihe umuryango w'umuhisi waja mu kigo kijejwe gucungera uko abantu bahanahana amakuru kugira ngo bamenye nimero iriko irakoreshwa kandi yaribwe inyuma y'igandagurwa ryiwe. Nuko amatohoza aba aratanguye. Abakozi bigendereza barahagaritse uwo yaciye avuga abo babikoranye. Nestor yari umudereva wa gatanu yishwe. Izo mbonerakure uko ari 5 zose zifungiwe mu nzu imwe mu Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura. Uwa mbere yahagaritswe yanavuze abandi, ni nawe yemeje ko Ntawunkiza ari umudereva wa gatanu bari bagandaguye. Yaravuze nuko babikora ngo mwijoro bafata taxi nk'abakiriya, iyo bashitse ngo baca basohoka itaxi bakabwira umushoferi ko bagomba kuvugana uko bishura. Mu nyuma umwe muri bo yaca asohoka agasaba umudereva kwinjira aciye mu mwango munini, umutego ukaba uramwugariye ko. Ivyuma vy'imiduga yabishwe vyaca bisamburwa vyihuta kugira ngo bije kugurishwa mu Buyenzi, karitiye imwe izwi kuva kera ko ikora imiduga mu Burundi no mu karere. Ikiziga ca Nestor kikaba catowe kuwa 20 Ntwarante mu kazu ka sugumwe muri karitiye Mugere muri zone Kanyosha mu buseruko bw'igisagara ca Bujumbura. Uwo mudereva wa taxi yari yanyurujwe kuva kuwa 11 Ntwarante uyu mwaka. Nubwo hari ibyo ziyemereye, izo mbonerakure 5 ntizari bwigane ibijanye n'ubundi bwicanyi zakoze ubwa mbere. Odas Kaburo, ndagushimire. Ndakubwira ko muri politike muri ruhagarara rumaze iminsi mu mugambo SNL harashizweho umugwi ujejwe gutohoza kubijanye n'ibikoresho byaburiwe irengero. Umushinga amateka Terence Manirambona, umwe mu batiwe ngo barongore ibiro bikuru by'umugambo SNL, berutse gushigwaho mu ikoraniro kaminuza yemeza ko mu kubisikanya
gushikanya ku butegetsi muri uwo mugambwe vyabaye kuri uyu wa gatanu hari inyamiramabi kugira ifate icegeranyo ku bikoresho vyari mu ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Umushingamateka Manirambona avuga ko Nestor Girukwishaka arongoye CNL yashizeho umugwi kugira ukore amatohoza ku butunzi n'ibikoresho vy'umugambwe bihari haba ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu canke mu ntara hagati. Akemeza ko amatohoza aheze hazoheza hagafatwa izindi ngingo bivanye n'ivyavuye muri ayo matohoza, izo nazo zikazoca zimenyeshwa abo zega. Umugwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira severe waratunganije inama n'abaserukira amashengero atandukanye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 ntwarante umwaka w'2024. akaba hari mu rukurikirane rw'imibonano uwo mugwi ugiranira n'imigwi itandukanye mu gihugu, akaba ari mu ntumbero yo kwerekana aho ugejeje ikivi n'ivyo umaze gushikako kugira nabo bagire ico bashikirije. Clement Noe ni nziza icegera c'umugwi severa akaba yamenyesheje ko n'abakozi b'Imana bakeneye kumenya igihugu cabo ukuntu cakomeretse. Clement akavuga ko icegeranyo c'imapuro hafi ibihumbi 20 bikaba caratanzwe mu nama nshinga mateka kandi bagishimiwe. Ibujumbura hatanguye rusasuma rw'abanyamahanga. Ico gikorwa catanguye kuri uyu wa kabiri nk'uko vyari vyategetswe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Twaranabibabwiye mu makuru yacu aheruka. Abanyamahanga na cane abakongomani baritabiriye ako kamo ku bwinshi. Bazindutse kare bagiye kwisasumisha, bari bitwaje impapuro zitegekwa n'abategetsi b'u Burundi. Batonda ari imiryango ku biro vy'abarongoye amazone y'igisagara ca Bujumbura aho igikorwa kibera kikazohera ku wa 29 ntwarante uyu mwaka nyene. Abagira rusasuma baba bari hagati ya 2 na 4 bakandika aho umuntu aba, ibimuranga, nomero ya telefone n'igihugu c'amavukiro yiwe. Abantu twasanzeho baridogera ukuntu kwandika vyikwega ku bwabo ngo bari bazi ko ico gikorwa cari kumara umwanya muto, mugabo siko biri. Bemeza ko bamaze umutaga wose kw'izone bari kumwe n'abana. Uwundi mugore afise abana 3 asa n'uruhishijwe no kurindirira umwanya munini aho yikinze izuba. Yavuga ko atakindi yokora uretse kuguma ariko harabera ico gikorwa kugira ngo barabe ko bokwakirwa. Ibujumbura icibonekeza nuko abantu benshi baza kwiyandikisha ari abanyakongomani, benshi muri bo baba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Itangazo ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu rimenyesha ko umunyamahanga wese aba mu Burundi canke impunzi iri ku butaka bw'u Burundi ategerezwa kwiyandikisha. Bakaba bahawe imisi 3 kuva ku wa 26 ntwarante bandikwa kuva isaha 1:30 z'igitondo gushika isaha 9 z'umugoroba ku migwa mikuru y'amazone n'intara. Ico gikorwa kikaba kandi kiriko kibera mu makambi y'impunzi. Urwandiko rw'umushikiranganje Martin Ninteretse rigwerekana igituma habaye ubwo rusasuma. Mu kwezi kumwe gusa nta muhabara numwe azoba akibarizwa Ingozi. Buramatari wa Ngozi Desire Minani yihaye ihangiro ryo gushika kwigenekerezo rya 30 ndamukiza uyu mwaka nyene yuko atamuhabara numwe yoba akibarizwa mu ntara arongoye. Yabishikirije kuri uyu wa 22 ntwarante mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi ku rwego rw'intara. Gushika kuri uyu wa 27 ntwarante abahabara barenga ku 237 nibo bari bamaze
gusohorwa mu makomine yose uko ari 9 agize intara ya Ngozi. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abicishije ku rubuga X yarakeje Desire Minani buramatari wa Ngozi kwiteka ariko arasubiza ingo n'imiryango. Yibukije ko ari igikorwa ca barundi bose cyo gukomeza imiryango kugira ngo yitunganye neza mu ntumbero yo kwitegurira imbono kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter bakiriye neza ico gikorwa carangujwe na buramatari wa Ngozi. Bamwe bavuga ko ico gikorwa ari ciza kuko abahabara basambura ingo bakongera ko ahubwo batari bakwiye kubasora gusa bakwiye no gufatirwa ingingo ruhasha. Ni mu gihe abandi nabo babona ko mu gihe ingo zitekanye ubucimbiri buba butekanye, imitumba iba itekanye, amazone aba atekanye, amakomine aba atekanye, intara ziba zitekanye, n'igihugu gigaca gitekana. Miliyoni 102 z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga akenewe kugira ngo ingomero z'umuyaga nkuba kuri Jiji na Murembwe zihere. Muri ubwo buryo ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ryariyemeje gutanga uburyo bugera ku miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga akaba yiyongera ku yari yaratanzwe ubwa mbere. Inama nshikiranganje yakoranye igenekerezo rya 20 ntwarane umwaka w'ibihumbi 2024 ikaba yasavye ko igikorwa cyo kurondera ubwo uburyo bukenewe busigaye cyo bandanya kugira uwo mugambi usozegwe. Tubibutse ko izo ngomero zizotanga umuyaga nkuba ugera kuri megawate 49.5 inyuma y'urugendo umuyobozi mukuru wa Regideso Burundi yagize mu kwezi guheze ahariko harubakwa izo ngomero. Yamenyesheje ko kugera mu kwezi kwa 12 uyu mwaka umuyaga nkuba uzova kuri Jiji na Murembwe uzoba watanguye gukoreshwa. Mu gusozera aya makuru, amashirahamwe y'abakenyezi asaba ibiganiro hagati ya Kinshasa n'umuhari wa M23. Ayo mashirahamwe y'abakenyezi yavuye mu gacerera asaba ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'abagwanyi ba M23 mu maguru masha mu ntumbero yo kugarukana amahoro mu gace k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe umukuru w'ico gihugu yatangaje ko atazoganira n'uwo mugwi w'abaroberi ariko ko yiyumvira ko azobonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. M23 yo isigurira abashaka kuvyumva ko bovyumva ko itazoshira ibigwanisho hasi itaraganira na Kinshasa. Albert Maheke arabandanya n'iyi nkuru. Ayo mashirahamwe yose hamwe ashikejana haranira agateka k'umukenyezi yasavye ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'abaroberi b'umuhari M23. Aya mashirahamwe avuga ko intambara imaze kwica bene wabo abenshi mu bakenyezi baragwaye indwara zo mu mutwe, ntibagishobora no kuja ku bikorwa gutinya ko bicwa canke ko bofatwa ku nguvu muri ayo mazone agenzurwa n'abagwanyi. Abo bakenyezi babona ko ibiganiro vyonyene ari byo bishobora kubakiza nk'uko bishikirizwa na Pasi Mubarama arongoye ishirahamwe AIED Profene, rimwe mu mashirahamwe agwanya ikumirwa ry'umukenyezi muri Nord Kivu. Ni nawo mwitwarariko wa Nadine Kashonga aranira agateka kazina muntu aho muri Nord Kivu nyene. We abona ko ibirwanisho bicira umuriro bidashobora gutora umuti w'ikibazo c'umutekano muri Kongo, cane cane indiane zigisibije hagati y'umuhari M23 n'abasirikare ba leta FARDC. Kubwo aharanira agateka kazina muntu, intambara zidahera ziva ku kuntu ibiganiro bidahabwa agaciro ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nubwo biruko abandi bakenyezi batera intege leta ko ibandanya intambara aho kuganira n'uwo muhari M23.
uyu we avuga ko atibaza ko ibiganiro bishobora guhagarika ibitero by'abaroberi ba M23 ngo bashaka kubona FRDC iriko iragwanya uwo muhari. Ibi bigashimangirwa na Serutoke arongoye urunani rw'abakenyezi bateshejwe izabo muri teritware ya Rucuru baba Igoma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. Haraheze imisi mikeya umukuru w'igihugu ca Kongo yatangaje ko leta ya Kongo idashobora na gatoyi kugiranira ibiganiro n'abaroberi ba M23, abona ko ari umugwi w'iterabwoba ubangamiye abanyagihugu biciye mu mabi y'intambara. Nubwo biruko uwo Felix Tshisekedi nyene yemera ko afise ihangiro ryo kuganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, kubwiwe ngo ashigikiye abaroberi ba M23. Ku ruhande rwabo umuhari M23 bandanya ushimangira ko mu gihe leta ya Kongo itazobiremera kuvugana nabo batazoshira hasi ibirwanisho, bigashikirizwa na Major Wiringoma umuvugizi wa M23 mu vya gisirikare. Yaramenyesheje ko mu gihe Kinshasa itemeye kuganira n'uwo muhari, intambara izobandanya gushika ishitse mu bice byose bikorwa ko nico bita ikumirwa hagati y'abanyekongo. Co kimwe n'izindi ndongozi z'uwo muhari atomora ko batagwanira kwigarurira amateritware. U Rwanda rwo rwama ruhakana ivyo rwagirizwa ko rudashigikiye abo barwanyi. Twobibutsa ko M23 hari umugwi w'abaroberi b'abatutsi wa kera wasubiriye gufata ibirwanisho mu mpera z'umwaka w'2021, ukaba wagiriza leta ya Kongo kuba itubahirije ivyo yiyemeje kubijanye no kwinjiza mu nzego abagwanyi bawo. Kuva ico gihe uwo mugwi warigaruriye amazone menshi muri Nord Kivu, harimo igisagara ca Bunagana gihana urubibe n'igihugu c'Ubuganda. Albert Maheke urakenuye ni kuri inkuru duciye dusozera ko amakuru twari twabateguriye. Jimire uruganda rwa Radio Peace FM rwakoze ibishoboka kugira aya makuru aboneke. Ishimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango z'aya makuru kugeza tuyasozere. Nayo Chanel ni haririzwa yari mu buhinga bw'ivyuma, nawe ndagukengurukire. Nayo Jevia Tortori aragira mu ngona yabashikirije. Duhani sango ku munsi w'ejo naga ohwane.